Imana icyubahiro dusenge. Twongeye kugushimira muri minsi n'igihe ukuntu watuzigamye kuva mu gitondo ukaba udushikanye mwana masaha ntuhabwe icyubahiro. None tugusabye imbabazi n'igikungo aho twabwiye mutagoye icyubahiro ukomeze kutubabarira ko tuzobukoze. None rero tugaye kaje na kari mwa kino kibuga tugombe twige hangaza umusiguzi watoranije kugira ngo agabure ishengero ryawe natwe ishengero ryawe turi kuhatwa nawe kandi turi kwizirikana ibyo twumvise mu izina rya Yesu. Amen. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bagenzi, ndabahaye ikaze mu kigwa cyacu cy'uno munsi. Ikigwa cyacu cy'uno munsi nk'uko abantu batari bake bagiye babaza ikibazo cyerekeye dimanche nico ngiye kwishura. Ikigwa cyacu kivuga ngo ikinyoma kimwe cyemewe na benshi. Ikinyoma kimwe
kimwe cyazanye n'umuntu umwe cyemerwa na benshi. Ikibazo abantu benshi bakunda kubaza ni iki: umunsi w'Imana ni uwuhe? Ni dimanche canke ni isabato? Twabonye mu cigwa cacu twize yuko umunsi w'Imana ari ryari? Isabato. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Umunsi w'Imana ni isabato. Koko nta mpamvu yo guhangayika ngo umuntu agume yibaza nuwahe munsi ari isabato. Twarabonye yuko isabato iboneka ku munsi ugira indwi. Abantu bose barabitahuye, narabahaye n'umwanya, ndatanga n'agashimwe, karabuze ugatwara, bigaragaza neza ntakekeranya yuko ibyo nabigishije mwese mwarabonye yuko ari ukuri. Isabato y'umunsi ugira indwi niyo iboneka muri Bibiliya. Ikibazo rero baca babaza, none dimanche nayo iboneka hehe? Iva hehe? Reka duhere ku gusembera kwa Bwenge. Bivuga ngo benshi bazotunganya benzwe, bavuga utigwe, ariko abanyakiri bazoshishikara gukora ikibi, kandi nta n'umwe w'abanyakiri azobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Daniyeli igice cya 12 ku murongo w'10. Bagenzi, Imana Data wa twese ntiyigeze ishyiraho umunsi w'ikiruhuko w'akagwi kamwe k'abantu canke ihanga rimwe. Abayuda bahawe isabato cyo kimwe n'ayandi mabwiriza ngo babe abazigamyi bayo no kuyamenyesha isi yose. Rero bantu ba hano mu Kagongo, ntagira umuntu yiyumvira ngo ntago bino bimuraba, twese biraturaba. Ijambo ry'Imana Bibiliya ritwigisha iki ku byerekeye isabato? Bibiliya ivuga ngo mu minsi 6 abe ariho ibikorwa bikorerwa, ariko indwi ni isabato yo kuruhuka bihebuje. N'ikoraniro ryera ntimuze mugire igikorwa na kimwe mukorako. Ni isabato yanje uhoraho yo kwitondera mu ngo zanyu, bakuyemwe mu rugo rwande, ingo zacu zose. Bibiliya irandanya ivuga ngo kuri uwo munsi nyene muze mutangaze ko ari umunsi mukuru, muze mugire uwo gukorana kwera, ntaze hagire igikorwa kimwisha mukorako. Iryo rize ribabere ibwirizwa ry'iki? Ibwirizwa ritavaho. Isabato ni ibwirizwa ry'intava. Bibiliya ivuga ngo uwo munsi uze wame ubabera isabato yo kuruhuka bihebuje, muze mwame muwibazako. Ico ni cagezwe ciki c'intahava. Abalewi igice ca 16 ku murongo wa 31. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Uwo munsi uze wame ubabera isabato yo kuruhuka bihebuje, muze mwame muwibazako. Ico ni cagezwe c'intahava. Ndabibutse ko isabato twabonye ko ari cibutso kirema, kandi kwibuka irema vyamaho, ni icibutso camaho. Bibiliya yatubwiye ngo ijuru n'isi binonoswa kuremwa bo n'ibirimwo byose by'isinzi. Ku munsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo yakoze byose. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiye ku bikorwa byayo byose ibyo yaremye kandi yakoze. Itangurira igice cya 2 ku murongo wa 1 gushikana ku murongo wa 3. Nta wundi munsi wahezagiwe, nta n'uwundi munsi wejejwe, nta n'uwundi munsi Imana yaruhutse atari umunsi w'isabato. Twabonye yuko Bibiliya yose uhereye kuri Adamu ukaza kuri Mose ukaza kuri Yesu kubigishwa, Bibiliya yose, abo muri Bibiliya yose baruhutse ryari? Isabato. Ibyo twarabibonye neza, utari uhari ikigwa nagifise
uzoze ndakiguhe urumvirize kugira ngo ugisubiremo neza utahure izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Kuki abantu benshi baruhuka Mungu none kandi Bibiliya itubwira kuruhuka ku isabato? Byagenze gute? Byaje gute? Ukuri kurashigwa ahabona na Cardinal James Jibo, ni umugatolika, ni archivêque wo muri katolika w'ahantu bitwa i Baltimore muri USA, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabayeho mu 1834 kugeza mu 1921. Yaratwandikiye ano majambo mu kwizera kw'abakurambere bacu. Mu gitabo yanditse ukwizera kw'abakurambere bacu, niwagishaka uzogende hariya mw'iparuwasi kiriyo uzokwisomera ku rupapuro rw'111 n'urupapuro rw'112. yavuze ngo ushobora gusoma Bibiliya kuva mu gitabo cy'Itanguriro ukageza mu Byahishuwe, ntaho uzigera ubona umurongo n'umwe wo kuziririza umunsi wa mbere w'iyinga. Ibyanditswe byera bishigikira ko idini ryubahiriza umunsi wa ryari w'indwi, kandi mwese narabahaye umwanya mugende gusoma muri Bibiliya. Nta n'umwe yigeze abona uburenganzira bwo kuruhuka ku munsi wa mbere. Bigaragara yuko ibi uno mu Cardinal yavuze ni kukuri. Hari uwundi yitwa Clovis Gisapere mu gitabo yanditse amategeko 10 y'ubuzima ku rupapuro rwa 61, nawe nyene yaravuze ati ni umugatolika nawe, impamvu twubahiriza umunsi wa mbere w'iyinga dimanche aho kubahiriza umunsi w'indwi isabato bishingiye ku itegeko riboneka. Uzorondera mu byanditswe byera ntazokwigera abonamwo uburenganzira bwo guhindura umunsi w'indwi samedi ngo awusubirize uwa mbere wa Mungu. Ntibikunda, kandi namwe mwarasomye ntaho mwigeze mugenzante mubibona. Nta n'umwe yigeze abibona muri Bibiliya. Uno mwene data Clovis ivyo yavuze namwe muremera yuko ari ukuri, kuko nta n'umwe yigeze abibona. Reka ndabereke ibihamya by'amakarindire ya kera, ibirangamisi bya kera batarahindura. Dimanche aho bitwa Sunday mu Cyongereza niho haba hatangura, niho haba ari kuwa mbere dimanche. Hajya mw'iparende ngo ni Monday, hakaba kuwa kabiri, bigatondekeshwa uko. Hama Saturday samedi ku isabato akaba ariho ku munsi w'indwi. Batarahindura nuko byari bimeze. Aya n'amafoto n'abafotoreye y'ibirangamisi bya kera, murabona Sunday, hama ku munsi w'indwi hakaba ku isabato. Ibintu batarabidabanganya ngo bihinduke. Dimanche wari Sunday, wari umunsi wa mbere w'indwi, hama ku munsi w'indwi hakaba ku isabato. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Imbere yuko mbandanya ndabereka n'ibindi bitabo ukuntu byagera bivugwako, reka mbanze ndabereke uko bene data b'abamizirima nabo babona isabato. Hariya mu gitabo cyitwa Ceranda Korowani, bitwa ngo Korowani Nyiranda. Ikorowani igizwe n'ibice 114, imirongo 6238 hamwe n'indome 322331. Nta murongo n'umwe wemeza ko vendredi ari umunsi wera w'Imana kandi wo kuruhukako, ariko irimo umurongo umwe gusa usaba Abayisilamu guhagarika ibikorwa byabo no kujya gusenga vendredi mu gihe bahamagawe. Hanyuma bahegeje gusenga bagaca bisubirira mu bikorwa byabo kurondera umugisha. Reka uwo murongo ndawubasomere. Nagace bitwa Alijuma, hama ni mu gice ca 62 ku murongo w'9 hamwe n'uw'10 havuga ngo mwebwe mwizeye ndabahamagara gusenga ku munsi wa vendredi, muhagarike igikorwa cyose
mwirukange mujye gusenga Allah. Ibyo ni byiza kuri mwebwe iyo mubimenya, maze isenga sala riheze nimukwiragire mu isi, murondere umuhezagiro wa Allah kandi musabe cyane Allah kugira ngo muronke. Murabona abagenzi yuko bahamagarwa kugenda gusenga vendredi, kandi bahejeje gusenga bace bakwiragira mu isi kandi basaba umuhezagiro wa Allah Imana kugira bagenzeze baronke. Bigaragara yuko Korowani ngaha biyerekana yuko vendredi ari umunsi wo kuruhuka, ariko bahamagarwa kugenda gusenga gusa, hama bavayo bakimandanyiriza ibikorwa byabo. Yamara kino gitabo cy'Abayisilamu kivuga iki ku munsi w'isabato wo kuruhuka? Ibyo bitwa Jumamosi mu rurimi rw'igiswahili. Korowani igice cya 2 ku murongo wa 65 Al-Bakara. Murazi Igiswahili, ni mwisomere mu Giswahili kugira ngo tunyarutse, reka dusome mu Kirundi kubera mumaze kumenya inkuru z'ababandi bigumuye muri mwebwe kwibwirizwa byo kuziriza umunsi w'isabato. Nuko rero tubabwire duti nimube inkende z'imisega. Igihe kimwe narasomye uno murongo ndi kumwe n'umwisilamu, maze uwo mwisilamu acarambara ati urabeshe, wabisize mu Kirundi nabi. Maze nange ndamubwira ati wowe urazi Igiswahili, nawe ngwino ubishire mu Kirundi. Aca bivuga ngo nuko rero tubabwire duti ni muri inkende zitagira akamaro. None inkende zitagira akamaro bazitwa gute? Basi kuba inkende vyovyo ni ikintu ciza, tutarashira ko zitagira akamaro. Ni kuvuga ngo Korowani yerekana yuko umuntu yigumuye ku isabato ntayiruhuke, uwo muntu araciriritse kugeza n'atogeranya n'inkende, ahubwo agereranya n'inkende zitagira iki akamaro. Kandi inkende zitagira akamaro mu Kirundi cyumvikana ni misega. Reka tubandanye turabe Korowani igice cy'indwi ku murongo wa 10 ku murongo w'163 mu gice cyitwa Al-Araf. Havuga ngo ndabaza amakuru y'igisagara cyane hafi y'ikiyaga, abantu bo muri cyo bararenga ibwirizwa ryo kuruhuka iki? Bararenga ibwirizwa ryo kuruhuka iki? Isabato. Abo aho bari babwiwe ngo ntagire igikorwa bakora kuri bo atari ugusenga gusa. Igikorwa cyabo cyari uburobyi. Igihe baronka amafi ku minsi y'isabato yabo, ku minsi atari isabato ntibasironka muto. Nuko rero twabashize mu bigeragezo kubwo gutumvira kwabo. Amadayimoni yavuze ko kubera kucyumva kwabo barashizwe mu kigeragezo kugira ngo babandanye bazirura isabato, bakaronka amafi ku isabato, iyindi minsi ntibayaronke. Ni nk'uko umuntu avuga ngo urumva ntagiye kudandaza ku isabato ca ngomba. Amadayimoni aba yagushize mu kigeragezo kugira ngo ubandanye uzirura itegeko ry'Imana urirenga ku manyama y'isabato. Reka turangirize kuri Korowani, ndabereke n'undi murongo. Korowani igice cya 16 igice c'124 mu gace kitwa Ban Israel. Kavuga ngo by'ukuri igihano cyo kutubaha ukwera ku isabato cyashyizwe kuri abo batumvikanye kubera uwo munsi w'isabato. Nuko umwami wawe azobacira urubanza ku munsi w'umuzuko muri ibyo batumvikanyeko. Korowani ngaho ibiri kirerekana yuko umuntu atitondera isabato azocirwako iteka. Bavuze ngo umwami wawe azobacira urubanza, bariko bashaka kwerekana yuko bazocirirwa ku iteka mu rubanza rw'Imana igihe Yesu azoba aje. Reka tubandanye dusaba ubusobanuro ibindi bitabo. Igitabo cyitwa Saba Ebre Shaba kivuga ngo chez les Juifs le pour religieux jour du sabbat ou simplement au sabbat, c'est le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. Mu Kirundi mu Bayuda ikiruhuko cyo gusenga
umunsi w'isabato cyane mu majambo make isabato umunsi w'indwi wo mu ndwi ni ukuvuga samedi. Reka tugende mu bwuzure bushasha bw'Imana n'abantu mu Injili ntagatifu nk'uko yanditswe na Mariko. Icyo gitabo mwese murakizi, ngiki nagifotoye kandi twamye turagisomamwo, turayifise ngaho Injili ntagatifu. Niba ugize amakenga uze nawe ubyisomere ngaha ku murongo wa mbere mu gice cya mbere. Injili ntagatifu nk'uko yanditswe na Mariko igice cya mbere ku murongo wa 21 havuga ngo Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe baja i Kaperinawumi. Ku isabato nyene yo muri nyandwi Yesu yinjiye mu isinagoga atangura kwigisha. Yesu twarabibonye yuko yagenda gusenga ryari ku isabato. Aba bene data hepfo bataradusobanurira n'umurongo wa 21 itariko isabato. Batavuga ngo iryo zina ryagena umunsi wo guhimbaza Imana mu Bayahudi wahora ushika ku wa gatandatu wa ryari. Batarahindura isabato yahora ishika aho bubitwa kwa kangahe, kwa gatandatu. Ariko mu gihe ca kera bitarahindurwa wari usanzwe uri umunsi ugirindwi. Ndacabereka ibindi bihamya mu bindi bitabo. Iki gitabo kitwa Ndemeye Yesu Kristo ko ari Imana yigize umuntu n'umukiza w'abantu kuki. Ndemeye Eklezia Gatolika kuki. Kino kimenyetso murakibona n'icabaki? Okay, n'ic'abagatolika. Abagatolika bashakibona. Cyanditswe na Pere Negro Giovanni, Paruwasi ya Gatara, Bujumbura, Burundi, mu Kakaro, ku rupapuro mu mwaka w'1985. Harimwo amajambo avuga ngo ibwirizwa ryo guhimbaza umunsi w'Imana ku Dominika ku munsi wa mbere wa ryari, ku munsi wa ryari wa mbere wo mu ndwi. Baca bavuga ngo ihunga igice cya 16 ku murongo wa 23 Imana yavuze iti ejo uzoba umunsi wo kuruhuka, umunsi w'isabato irobanuriwe umukama. Baca batubaza kino kibazo, none Eklezia Gatolika ko ihimbaza ku munsi twita Dominika, ni ukuvuga umunsi w'Imana ari nawo munsi wa mbere wo mu ndwi, ku munsi abaromani yita umunsi w'iki w'izuba. Uno munsi bawubatije akazina bitwa ngo ni umunsi w'Imana. None bagenzi, ni gute umunsi wo kwitwa umunsi w'Imana ukongera ukitwa umunsi wa mbere ukongera ukitwa umunsi w'izuba? Ibi bintu birashoboka? Ni kuvuga ngo bora guhenda ngo umunsi w'Imana, kumbe bo barazi neza yuko ari umunsi w'iki w'izuba. Bakavuga ngo yarahakanye ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cyeranda cy'ihunga. Bashirako kano kajambo ngo habananga ntibahakanye ariko ntibitondera isabato, baragenjende, barahakanye naho batavyemera. Ubwuzure bwa kera, iki ni igitabo nakenye n'ic'abagatolika cyitwa ubwuzure bwa kera. Ngaha turagifise, cyanditswe na Musenyeri Bashingiyubusa, icegera c'umwungere wa diyoseze ya Muyinga. Bagenzi, ni mu gace kitwa ihunga igice cya 20 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 21 ahavuga ngo amabwirizwa 10. Ni ku rupapuro rw'135 tuhabona ano majambo avuga ngo Eklezia irazigama amabwirizwa 10 ikayaraba nk'inzira ntangere twogenderako. Bagenzi, murabe bano bantu ukuntu bacanga abantu ngo baraba amabwirizwa 10 bakayaraba nk'inzira ntangere bogezantu, ariko bagaca batubwira ngo barahinduye gusa umunsi w'isabato itora ukurikira umunsi w'Imana. Ibyo yabigize kugira ngo ishimagize izuka rya Yesu. Nta muntu yari karambarira ngo ashaka kumenya uwazanye ibya dimanche.
aramubonye yuko ari ninde ekleziya yaragejeje yarahinduye gusa umunsi w'iki ni ekleziya irabyemangira arabyandika mu bitabo byabo yuko yahinduye umunsi w'isabato itora ukurikira nk'umunsi w'Imana kugira ngo abantu mubyumve ikivuga ngo ito yabigize kugira ngo ushimagize izuka ryande ya Yesu. None bagenzi, izuka rya Yesu rica rituma tutumvira Imana, duce duhindura amategeko y'Imana. Izuka rya Yesu rice rikuraho icibutso c'irema, none duce twibagira yuko twaremwe kubera Yesu yazutse. Mwebwe ivyo bintu muvyumva mute? None mwumva bahinduye amategeko y'Imana bagahindura rimwe, none mwumva akiri 10 kandi bahinduye barubahutse guhindura amategeko y'Imana. Reka ndababwire, hari ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 321 niho abarongozi ba Ekleziya Gatolika batangaje ku mugaragaro ko kuwa mbere w'imisi indwi hasubiriye isabato. Murabona ko hari kera cyane mu 321 wa muntu yambarira karange cyane se wiwe yavutse ryari. Ni kinyoma cya kera abantu benshi bavutse bagisangaho bacisangamwo kubera ari kinyoma cya ryari cya kera. Nico gituma abagenzi mubona namwe mukuze mwarivukiyemwo kubera yuko byabayeho kera mwebwe mutarabaho. Mu mwaka wa 321 haba mu mwaka wa 325 Musenyeri w'i Roma ariwe y'Ipapa yahinduye izina ry'umunsi wa mbere awitwa umunsi w'umwami. yararibatije aravuga ati ubu ntikigaye umunsi w'izuba, abakristo nimuze murawitwa umunsi w'umwami. Ariko bagenzi, ivyo byose naho babigize ntibigeze bisunga Bibiliya, ahubwo bisunze ubushobozi bwabo bwonyene. Ikibazo rero ngiye kubaza ni iki? None ko byagizwe n'abagatolika, jewe umugatolika ariko araruhuka dimanche ariko agenda kwa Mungu ndatemanga nkavuga ati wowe uriko urakora iby'abarongozi bawe bagejeje ntakoze, kubera yuko naho wanse kuyoboka Imana niburi uriko urayoboka abarongozi ntawe. None abaporoti, abapendegoti, abametodiste, abangirikane nabo abafekabu, mwebwe muruhuka dimanche gute kandi atari mwebwe mwayishizeho? Namwe ntimwokwishiraho uwundi munsi canke akaba ariwo muyoboka? Kubera iki muyoboka ivyo Gatolika yishiriyeho? Kuba abagatolika batoyoboka Imana bakayoboka abarongozi babo bakurikiye ivyo birumvikana. Baporoti namwe nimuze mudusobanurire ukuntu ivyo Gatolika yigiriye ari byo mwebwe muca mwigirira, kubera iki ari byo muca mukurikira? Bagenzi, naho Ekleziya yahinduye itegeko ry'Imana, Imana yo n'ubu iracasemerera iki? Ntimuze mwungurire ku byagezwe mbagera canke ngo mubigabanye kugira ngo mubone kwitondera ibyageze by'Uhoraho Imana yanyu mbagera. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Ishyira mu byagezwe igice cya 4 ku murongo wa 2. Naho Gatolika yabigize, Imana yoyo gushikara n'ubu iratubuza kugabanya, iratubuza no kongerako. Bibiliya ivuga ngo wabamenyesheje isabato yawe yera, ubashiraho amabwiriza n'ibyagezwe n'ibyashinzwe n'ibyagezwe ubitumye umusabyi wawe Mose. Nehemiya igice c'9 ku murongo waho wa 14. Imana izinyumanganya ku byerekeye isabato. Hari abantu benshi bazi ko Ekleziya Gatolika yamaze kubigira. Imana izokwiyumanganya ikigendera ku by'abantu bagize. Hari abantu benshi bazi yuko Imana imeze nk'abantu bashobora kunanirwa, maze umugabo imeze nk'umugabo yobarira umugore wa mugore we, uno munsi ndakoze ibi je nca ndakwirukana. Hama umugore
yaraba ati nta kundi ntaho ndi buje, agaca yemera ibyo bintu umugabo avuze. Bagenzi, Imana si uko imeze, naho abantu bose boyivako, Imana ntiyo kwihindukiza ku byo yavuze. Ijambo ry'Imana yabyemeza neza. Zaburi ya 89:34, sinzova mu isezerano ryanje, sinzohindura ijambo ryavuye mu kanwa kanje. Naho Ekleziya Gatolika yahinduye, Imana yoyo ntigezanti ntihindura, naho byohindurwa n'abantu bakomeye, mbere naho abantu benshi ari byo bokurikira, ibyo ntibyotuma Imana ihindura. Ni Imana idahinduka, sinzova mu isezerano ryanjye, sinzohindura ijambo ryavuye mu kanwa kanje. Bibiliya ivuga ngo kuko umuntu wese azokwitondera ibyageze byose agatitara kuri kimwe, azoba acumuye kuri byose. Ni kuvuga ngo naho wokwitondera ibindi byagezwe byose 9, ukareka gusambana, ukareka kwica, ukareka kubesha, ariko ukazirura isabato, ukumvira ibyashyizweho n'abantu, umenye yuko uzoba ucumuye kuri byose. Yakobo igice cya 2 ku murongo w'10 n'uwa 11. None bagenzi, dukurikize imigenzo yashyizweho n'abantu canke dukurikize Bibiliya? Dukurikize iki? Bibiliya noneho ica ibabaza kino kibazo. None mweho ni iki cyatumye murenga icagezwe c'Imana kubw'imigenzo yanyu? Matayo igice cya 15 ku murongo wa 3. Imana irakubaza muntu uri ngaha, kubera iki wewe urenga icagezwe c'Imana cyo kuruhuka isabato kubw'imigenzo wabwirijwe na mama wawe, wabwirijwe na papa wawe? Urumva nibyo navukiyemo, nibyo padiri yambwiye, nibyo pastor yambwiye. Kubera iki urenga icagezwe c'Imana kubw'imigenzo wabwirijwe n'abantu? Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana mukaritifuza imigenzo yanyu mwigishije, kandi mukora n'ibindi byinshi bene ibyo. Mariko igice 7 ku murongo wa 13. Ishingiro ryo kwizera kwawe ni irihe? Ni Bibiliya canke ibyo umuntu avuga? Wewe wemera ibyo Bibiliya ivuga canke ukemera ibyo abantu bakubwira? Abantu benshi barasenga, ariko bagasenga Imana ukutariko. Bibiliya yerekana ko Yesu niyaza hariho abantu azozinjibura. Hariya mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Mariko igice 7 ku murongo wa 6 gushikana ku murongo wa 8. Bibiliya ivuga ngo basengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'iki n'abantu. Icyo Imana yageze murakireka ngo mwumvire ku migenzo mwabwirijwe n'iki? Imana yatugeze ngo wibuke kuziriza umunsi w'isabato. Abarongozi ba Ekleziya nabo bavuga ati wibuke kuziririza dimashi. None hagati ya Bibiliya byavuzwe n'Imana, hagati y'abantu twumvire nde? Ukabona ubandanije wumvira iby'abantu. Bibiliya ivuga ngo uzoba uri kurasengera Imana ubusa, kuko inyigisho wigishwa ari byagezwe n'iki n'abantu. Hari abantu baguma bavuga ngo, ugasanga n'ubu ntaratahura, twakuze tubibwirwa, natwe turabyemera, twakuze tubibona uko, ntaho twabisomye. Hari abantu bagenda nk'injiji, ukamengo barahumye amaso. Bagenzi, uko si Imana ishaka. Imana ishaka yuko mugenda mutunganye. Ishengero Gatolika ubwo twabibonye nibyo byafashe ingingo ku munsi wa mbere w'iyinga dimanche abakristu bazowusenga ko bubahiriza izuka rya Yesu. Ariko bagenzi, naganda babwire ngo ni kinyoma ca Satani. Satani ntashobora kuza kuguhenda adafise ubusobanuro bwo kukubesha. None reka ndababaze, none Yesu yazutse kugira ngo duce tureka kumvira Imana? Duce tureka kumvira Imana? Nivyo izuka rya Yesu ni ryiza, jewe ndaryemera, ariko izuka rya Yesu ntiryotuma ndeka kumvira Imana. Satani arabizi neza yuko
abakristo ntibari kwemera ikinyoma ciwe iyo atacitwa akazina keza ngo nizuka ryande rya Yezu. Mugenzi, uruhuka dimashe, kubera yuko uri kurica itegeko ry'Imana. Umenye yuko utari kurira ninahaza izuka rya Yezu, ahubwo uri kurira ninahaza itegeko, uri kurira ninahaza abantu bashizeho iryo tegeko rigwanya itegeko ry'Imana. Reka ndababaze hamwe, umugabo wawe, ngira mbaza abagore, umugabo wawe agutegetse uteke ibijumbu, uwundi mugabo atari gwawe agaca kubwira ati ibijumbu ntubiteke, uteke umuceri, ugaca uteka umuceri. Umugabo wawe muri abo babiri ubonye karinde, uwo yakubwiye guteka umuceri. Bagenzi, n'Imana itubwiye ati ruhuka isabato, umuntu agaca kubwira ati ruhuka dimanche, wowe ugaca wumvira ibyo umuntu avuze, ubu uhisemo yuko Imana yawe ibaye uwo muntu abivuze. Ikinyamakuru cyasohotse mu mwaka w'1995 kwa 21 Ntwarante kivuga ngo bishoboka ko ikintu cya mbere cyo kubahuka kurusha ibindi ihinduka riruta yandi ishengero ryoba ryarigeze gukora ryabaye mu kinjana cya mbere. Umunsi wera w'isabato warahinduwe uvanwa ku munsi w'indwi wimurirwa ku munsi wa mbere, bidashingiye ku byageze byo mu byanditswe, ahubwo ari kubw'ubushobozi ekleziya ubwayo yiyumva, kugira ngo abantu babone yuko bahambaye, kugira ngo abantu babone yuko baruta Imana. Barashizeho itegeko kandi babwiriza abantu kureka itegeko ry'Imana ngo bumvire iryo abo bantu bashizeho. Iyo abantu bariko bayoboka rino tegeko ry'abantu, baba bariko barashira hejuru bano bantu kubarutisha umuremyi wabo. Naga ndababwire ngo nta kindi kintu gituma papa avuga mu mashengero atandukanye bose bayoboka papa atari uko bayoboka dimanche papa yishiriyeho. Iki gitabo cyitwa Ingenzi, amadini menshi ya giprotestanti aracemera, sibyo? Aracemera cyane, ntabwo ari igitabo cy'abadivantiste. Igice cya 25 kivuga ngo ugushinga intahe kwa Byizigiro. Hano nanditse nabi, ni kwa Byizigiro, nano majambo nyene nafotoye ndayanditse neza kugira ngo muyabone. Kino kiganiro cavuze ngo nuko mukristo atangura ati wige nkubaze ijambo, ni iki cyabanje kugutera kwiyumvira kugenda urugendo? Byizigira ati abana mutekereze. alo abana mutekereze. Byizigira ati umbagije icyabanje kuntera kurondera icyokiza umutima wanje. Mukristo ati nico nkubagije. Byizigiro aravuga ngo, Byizigira ati namaze igihe kirekire ntimbagwa n'ibidandazwa byashoka mu isoko ry'iwacu, ariko noneho namenye ko iyo nkomeza muri ibyo byari kuntera kuranduka. Mukristo yaciye yiyumvira kumenya ibi bidandazwa ibyo ari byo byari gutuma Byizigiro aranduka. Mukristo ati byari ibiki? Byizigira ati n'ubutunzi bwose bw'iyi si, nakunda ibiyago bibi no kuboregwa no kuvuga izina ry'Imana kubw'ubusabusa no gutukana no kubesha no gusambana no kuzirura isabato n'ibindi nk'ibyo bitobuze kurandura ubuzima bwanjye. Mugenzi, Byizigiro mwese kino gitabo muracemera. Byizigiro yerekana ko haba abaja mu biyago bibi, haba ababoregwa, haba abavuga izina ry'Imana kubw'ubusabusa, haba batukana, haba babesha, haba abasambanyi, haba bazirura isabato batabihebye, ntibizobura kurandura ubuzima bwabo. None Imana ibyo yari izi ko bizoba. Ego Imana yari yabihanuye. Hariya umuvugishwa Daniyeli yari yabyeretswe mu kigereranyo cy'ibikoko, aho yeretswe umwami adasanzwe azobaho. Mu kigwa cyacu c'ejo
zobasobanura ibyerekeye bino bikoko. Kandi ku by'ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokwadukamwo abami 10, maze mu nyuma zabo hazoza uwundi mwami, ariko we azogira itandukano n'abambere kandi azonesha abami 3. Bagenzi, uno mwami azogira itandukaniro n'abambere. Kubera ikagira itandukano n'abambere, mu gihe abandi bami batwaye Roma b'abakayisari bari bitwaritse bya politike gusa, ubupapa bwobwo buba ubwami bw'ishengero bukongera bukaba ubwami bwa politike. N'ubu hari Vatikano, ubupapa n'umukuru w'igihugu niwe atwara Vatikano, afise abapolisi. Bagenzi, uno mwami ikindi gituma atandukana n'abami ba mbere nuko uwo mwami ari umusore, abandi bari abagabo. Bibiliya ivuga ngo isumba byose azoyivako amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba byose, azoca imigabo yo guhindura ibihe n'iki n'ibyagezwe. Ni kuvuga ngo hariya muri Daniyeli igice c'indwi ku murongo wa 24 n'uwa 25 byari byarahanuwe yuko uwo mwami w'umusore kandi yivanga mu bya politike no mu by'ishengero, uwo mwami azohindura ibihe agahindura n'ibyagezwe. None rero byarahindutse. Rero Bibiliya nayo ikivuga ngo kuko gukunda Imana ari uku, nuko twitondera ibyagezwe byayo, kandi ibyagezwe byayo ntibigora. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Icete ca mbere cyanditswe na Yohana igice ca 5 ku murongo wa 3. Bibiliya ivuga ngo aho niho kwihangana kw'abera guserukira, bitondera ibyagezwe n'Imana no kwizera Yesu. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ibyarishwe 12 ku murongo wa 12. Mugenzi, ukaba ushaka kuwera, nuko wizera Yesu ukongera ukitondera ibyagezwe n'Imana byose. Bagenzi, nagira ndabatangarize yuko Bibiliya ivuga ngo umuntu wese avumereza ati mwami mwami, zibazokwigira mu bwami bwo mw'ijuru, atari ukora ibyo data wo mw'ijuru agenzane. Agomba kuvuga Yesu ashimwe no kuja gusenga, ibyo ntibishobora gutuma ubona ubwami bw'Imana. Yamara bigusaba gukora ibyo data wo mw'ijuru agomba. Bibiliya ibandanya ivuga ngo iki nicyo kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ibyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi, ntitondera ibyagezwe byiwe, ni umubeshi, ukuri ntikuri muri we. Igice cya mbere cyanditswe na Yohana igice cya 2 ku murongo wa 3 hamwe n'uwa 4. Abantu benshi babesha ngo barazi Yesu, ariko bagahakana amategeko yiwe. Bibiliya ivuga ko abo bantu ari ababeshi. Bamwe bavuga ngo nzosenga, nubaha ababwirizwa neza, nduruke dimanche neza, kuko dukizwa kubw'ubuntu. Mugenzi, reka ndakwibutse neza, Bibiliya yatubwiye ngo kuko umuntu wese azokwitondera ibyagezwe byose agatsitara kuri kimwe, azoba acumuye kuri byose. Ubavuze ati ntugasambane, niwe yavuze ntukice. Ubavuze ntukice, niwe yavuze wibuke kuziriza umunsi w'isabato. Nuko rero utasambana ariko ukica, uzoba ucumuye ku byagezwe. Nuko rero utica ariko ukazirura isabato, uzoba ucumuye ku byagezwe. Kandi birivuga ngo muvuge kandi mukuri nk'abagira bacika urubanza, ibyagezwe bizana umwidegemvyo. Ibyagezwe by'Imana ubyitondeye bikuzanira umwidegemvyo. Yakobo igice cya 2 ku murongo w'10 gushikana ku murongo wa 12. Mugenzi, nagenda kubwire ko no mw'ijuru tuzokwama turuhuka isabato. Bikunaniye kwitondera isabato yo mw'isi, ni kuvuga ngo ntuzoruha ugenda mw'ijuru, kubera yuko wohavugorana ukagenda kuzana ibya dimanche, kandi abo mw'ijuru bitondera isabato. Bibiliya byerekana neza
hariya muri Yesaya 66 ku murongo wa 22 n'uwa 23, igihe kizoza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, no guhera ku isabato ukageza ku yindi, abantu bose bazohora baza gusenga imbere yanje, ni kuhoraho agize. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bagenzi, menya amaherezo yo kurenga ku itegeko ry'Imana. Ingero y'icaha n'iki? N'urupfu. Niwabandanya urenga ku itegeko ry'Imana ku manyama, umenye yuko uzoba uri kurikwegera umuriro udahera, uzoba uri kurikwegera urupfu. Yamara ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Yesu Kristo umwami. Ico Imana yifuza nuko twese tworaga ubugingo budashira. Nico gituma turi ngaha bagenzi, kugira ngo tubabwire ubutumwa bwiza, mwihane mwifatanye natwe mu rugendo turimo twerekeza mu bwami bw'Imana, kugira ngo haba twebwe namwe twese tuzohabwe ubugingo budashira. Mwibuke amaherezo y'umunyabyaha. Icigwa catubwira ngo ikinyoma kimwe cemewe na benshi. Igihe umusiguzi yari karerekwa, umusiguzi igice ca 4 ku murongo wa 15 yavuze ngo nitegereje abariho bose bagendagenda munsi y'izuba, bikumiye ku ruhande rwa wa musore. Bagenzi, ntimutangazwe no kuba abantu benshi bari kuno musore Papa. Murabizi neza yuko ari umusore uheruka gupfa, yapfuye ku myaka 88 ari umusore, kandi n'ubu baheruka gutora Leo wa 14 nawe nyene n'umusore w'imyaka 60 n'ingahe. Bagenzi, Bibiliya yaribonye yuko abantu benshi bazoba bikumiye mu ruhande rw'uwo musore, ariko naho biruko imburi ziriko ziratangwa kugira ngo mumve inyuma ya wa musore. Mu kuja inyuma y'ubutware bwa Papa ni kuyoboka dimanche, itegeko ryashizweho na Papa mu gishingo cyo kuyoboka isabato, itegeko ryashizweho n'Imana. Izi mpande zibiri zirahanganye, Imana n'isabato yayo, hamwe n'ubupapa n'itegeko bwazanye dimanche. Abantu benshi barayobotse rino tegeko, ariko weho kuno mugoroba uriko urahabwa imburi yo kuvavanura n'ivyo binyoma byashizweho n'abantu. Mbega urashaka kubaho wumvira umuremyi wawe? Urashaka kubaho wumvira itegeko ry'Imana hagati y'abantu n'Imana? Ugiye kubaho wumvira nde? Yesu araguhamagara, higukira uze ku muremyi wawe. Mugenzi, sabe ishingiro rihagarare, abaririmbyi badufashe ya ndirimbo ya 73. Ukuri mwakumvise, umuntu wese niwe yifatira ingingo. Abanyabyaha bazoshirira rimwe, ariko abizera Yesu bakitondera amategeko yiwe bazobaho. Dusenge. Mwami ushobora byose, izina ryawe ririhabwa icubahiro. Ijambo ryawe rimeze nk'imvura. Mwami, iyo imvura iguye bigenda idatoheye isi, uko niko n'ijambo ryawe rimeze. Ukuri kumaze gusemererwa muri kino gitondo c'ijoro, kubera yuko turi mu ntango y'ijoro. Mwami, turagusenze tukwereka umugabo n'umugore amaze gufata ingingo, abasore n'inkumi hamwe n'abana bato bamaze gufata ingingo, bari mwa kino kibanza. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ko bemeye kubinegura, bakihana, bakifuza ikigongwe cyawe, nanjye ndabyatuye mu izina rya Yesu, nibababarigwe.
maze ubushobozi bwawe bubanze ko kugira ngo ibigeragezo byose by'umwanzi satani byobatera uhereye none babe banesha kandi banesha ibihe byose. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Bahezagire mu miryango, ubugururire kandi ubuhe umugisha, kandi ubishure mu byo bagusaba bihwanye no kugomba kwawe. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Mwami, bamaze gutera intambwe imwe, ndabasengeye kugira ngo bahe gutera n'izindi ntambwe zisigaye kugira ngo bashikane iby'ukugoboka kose, maze bavuke ubwa kabiri. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Mwami, ndasenze sengera abatwumvise bari mu mihana yabo, ariko mwami bakaba bemeye ukuno kuri, nabo ndabasengeye ngo ku munsi w'ejo uzobahe kuza mwa kino kibanza. Mwami, ndabasengeye kandi abadukurikiranye ku mbuga ngurukanabumenyi nabo bakemera kukwiyegurira ubwo baza kutwandikira. Mwami, ubashobotse. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Mwami mwiza mutangabugingo, ndakweretse abantu bose bakurikiranye kino kigwa ariko bafise imitima ikomantaye kandi inyundo udodagura imitima yabo, bamenye ko babagendeye nabo ntibabe bahombe, ahubwo bakire kuno kuri kugira ngo nabo baze babane natwe kuri wa munsi tuzoruhuka isabato dushitse mw'ijuru. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Mwami mwiza, Mwami mutangabugingo, ndakweretse ibikorane byacu, ndanakweretse n'iminsi isigaye n'ibindi byigwa tuzokwiga, mbere ndakweretse n'abariko baravugwa, abo bose bakize ikiganza cyawe kibandanye kwigaragaza ku runo musozi muri kino gisagara, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.